Nyuma yo gukoranya perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida wa Congo Felix Tshisekedi mu nama yabereye i Doha, Emile Wakatal Tamini bin Hamad Al Thani yateguye indi nama izohuza abategetsi ba M23 na leta ya Congo. Iyo nama itegekanije kuba ku itariki 9 na Mukiza uyu mwaka nyene. Impande zose zerekanye ubushake bwo kuyitaba, nubwo bishobora guhinduka kuko byagenze Korea yatekanije kuzobera Rwanda muri Angola mu kwezi guheze. Mu gihe benshi biteze impinduka zizova muri iyi nama, intambara irakomeje hagati ya M23 na FARDC ifatanije na Wazalendo, aho ndetse sintakuke za Wazalendo zikomeza kugaba ibitero by'urutavanako ku duce M23 yamaze kwifatira. Amakuru ya Reuters yemeza ko ku munsi w'ejo izi ngabo za Wazalendo zagaze ibitero bikomeye mu bumanuko bwa Bukavu kwibarabara rikuru LN5. Ibitero bikomeye byabereye mu duce twa Nyangezi na Nyatende. Aya makuru kandi aremeza ko Nyangezi agace gakomeye kahuza Bukavu na Kamanyola uciye kuri LN5 gashobora kuba kasuye mu mino ya FARDC na Wazalendo. Si muri kano gace gusa ka Nyangezi havugwa counter attack ya Wazalendo, harimo n'utundi duce turi muri district ya Fizi, Myenga muri Kivu y'ubumanuko. Kuva uyu mwaka watangura, iyi ntambara imaze guhitana abagera ku bihumbi 7, abagera ku miliyoni 7 nabo bakaba barataye izabo, benshi bahungira mu bihugu bya Uganda, Tanzania n'u Burundi. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge na HCR baratabariza impunzi kuko zishobora kugira ikibazo, na cyane cyane ikibazo cy'ibifungurwa n'amazi meza. Kuri uno munsi umutambukanyi wo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yagendeye zimwe muri izi mpunzi zegiranijwe mu ntara ya Cibitoke, akaba mbere yagiye azishiriye agafashanyo. Aba banyekongo bahunze umutekano muke urangwa muri iki gice cya Kongo y'ubuseruko barashima akakigoro k'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Impunzi zibangaha mu Cibitoki turashimye Imana cyane, kandi tukashimira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaje ngaha niwe yatuzaniye izifungwa muri ko murabona ngaha bariko barahereza impunzi. Turabashimiye cyane kuri ivyo, kandi yavuze ijambo ryiza yo kubwira impunzi yuko nta kibazo bicare ngaha mu misi bakiriko barategura ahantu bazobajana. Hariko yatuhaye kandi umunezero kuvuga yuko ukuza kwiwe ngaha si rya mbere cyange rya nyuma. Vraiment yatuzaniye imfashanyo nziza cyane, yatuzaniye ibintu biva muri Saudiya bita tende mu Giswahili, kubera je sinzi ingene bazihamagara mu Kirundi, bazita tende. Zirafishe energy nyinshi cyane, ziradufasha cyane. Murabona yuko impunzi turi ngaha nitujya neza nkako tubikeneye, hariko ibyo turonga nivyo dufungura. Fishe umunezero mwinshi ukumubona ukuntu yumvise yuko impunzi zavuye muri Kongo ziri ngaha mu Cibitoki, akabona yuko byo munezerera kuvuga ngo ashike kuza kutusura. Iri jambo turarishimiye cyane, Imana imuhezagire. Turashimira kandi ama organisation no gouvernemental PAME na Caritas bahora batuzanira ifungurwa ngaha. Hase bari kumwe n'abandi amashengero yose yo ngaha nabo baratuzanira ifungurwa tukafungura. Hariho na groupe de jeunes en Christ nawe yavuye Bujumbura ikatuzanira ifungurwa n'amashirahamwe menshi cyane. Imana tusaba Imana ibehezagire aho bakuye, ibungere kandi imigisha kugira ngo ejo bazoronka ibindi batuzanira cyangwa bazanira abandi iyo bari. Turashimye cyane, turashimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi kwemera yuko impunzi zova muri Kongo zikaba aha mu gihugu kiwe neza, kandi turi benshi, turi bihumbi birenga 90 by'impunzi zamaze kuba aha mu Burundi. Yarabyemeye kandi natwe tuba ngaha neza, turamushimiye cyane. Tukongera kandi tukashimira
groupe province ya Cibitoki ingene gouverneur administrateur na chef de zone badufata ngaha nabo kwemera yuko twoba ngaha mu Cibitoki nabo turabashimiye cyane.